twumvise ifungwa rya Bob byaraduciye intege kubera ko Bob ku bwacu mu runani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi Kafob ntiyari uwo gufatwa ngo afungwe ahubwo yari uwo gushimira kuko yari yerekanye inzira abajejwe kubikora ni ukuvuga ubutungane bwofatira ko kugira ngo ayo matohozwa akogwe y'ibijanye n'iyicwa ry'ababikira batatu b'abatariyanokazi n'ababikira bakoreye igihugu cacu twebwe nk'abakenyezi n'ababikira ibikorwa byabo twari tubizi kuko bafasha muri rariya quartier tuvuga akikuje gisagara abakenyezi batishoboye bakabigisha imyuga mito mito ituma baronka ikibatunga abo bantu rero bagandaguye bunyamaswa hakagira umuntu w'intwari nka Bob ni radio RPA bagira ico bashikirije mu bijanye n'ubwo rupfu byari ibintu twebwe twavuga tuti uwo muntu ni intwari arerekanye arafashije ubutungane aragize ico aterereye ubutungane ni bubifatireko bugire amatohoza twebwe rero muti muhagaze nta handi duhagaze atari uko ubutungane bwokora ubutungane ni bukora amatohoza ubutungane ni bwereka abarundi n'amakungu ingene vyagenze ngo abo babikira abo bakozi b'Imana bagandagurirwe mu gihugu cacu c'u Burundi kandi bariko bakora igikorwa cabo twebwe rero umutima duhagazaho dusaba no kuri amatohoza dusaba ko ubutungane bwokora dusaba ko abarundi n'amakungu bamenya abakoze burya bwicanye kandi bakarengutsa imbere y'ubutungane bagahanwa hakurikijwe amategeko tugasaba kandi ko Bob yorekugwa atakirinze gusabwa mbere two turanashira ko tuti narekugwe kandi ashimigwe kuko yaraterereye igihugu mu kwerekana inzira bo kurikira hama bakamenya abishe bajya babikira